Niwe uzima gawe naho bose bazokwanga bado yeye anakupenda anakulinda car c'est la vie, c'est la source de la vie, oui, et sa grâce me suffit. My God, it is so good. I live in Christ, I'm so good. Oh, I love you, my God. It is the way, the truth, and my life. Oh, jewe sinobesha, jewe ngize gospel sinokugira muri profile. Kubera wakati mimi najibaze nasema ni msifu Mungu na msifu na miguu yote mbili. Kwa sababu siwezi nikamsifu. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bifanye naho herereye tubipfurisa ibihe vyiza. Mwamaze kubona ko tuba turi kumwe na bamwe mu baririmbyi bagenda batandukanye. Ni kuri The Time 257 gira subscribe cyangwa s'abone kugira ngo nibindi biganiro bise bigushikire neza. Nje muri kumwe ni Bashiri Yano Indundi, tukwibutsa ko tumeze fresh kandi cyane. Turi kumwe n'umuririmbyi wo mu gisagara ca Bujumbura, mugiye mumenye ku izina rya Frank Video. Ebane tukwibutsa ko urashobora kwinywera bloke kuri 3500 cyangwa se wifuza kurangura bloke babigukoreye neza cyane, bashobora kuzikwegereza aho wibereye mu gisagara ca Bujumbura, hari hose bakagushikiriza bloke biya winywera feeling feel it. Urashobora kutuhakorera kuri 79 94 32 65 cyangwa ukakura kuri 79 51 55 16 kugira ngo bakwegereze bloke wifuza kurangura baziguhereza aho wibereye neza. Tuza tubandana na The Time 257 nugire subscribe, tubandana na Frank Video. Umeze bien? Yeah, I'm good, niko poa. Meze neza ya. Mu buzima bwa buri munsi nta kibazo ufise, ibintu bigenda neza fresh. Ibintu bigenda neza, ndashima Imana kabisa. Yego. Why we say Frank Video? Vuze Why nk'umuririmbyi cyangwa se kubera iki nk'umuririmbyi wise Frank Video? Oh, izina. Urabona Frank Video ni izina giwanje nakunze mu bintu by'umuziki. Mugabo izina giwanje originale ry'abavyeyi ni Frank. Oui. Usa n'umuntu utazi Kirundi neza. Yego mugabo turagerageza. Mugabo uragerageza, urashobora kuvuga mu rurimi rwose wifuza, aba mu Congereza, mu Gifaransa, mu Giswahili urashobora kuvuga. Mugabo ndaza kugira ngo ushobore kuza kunda vuga Ikirundi ko ngira Imana ucumva ururimi ko gusubiza kumva ukoresha, urashobora kurukoresha. Frank Video haheze imisi itari mike ono mujama arekuye indirimbo Songa Mbere. Songa Mbere. Inyuma yuko mwamumenye kuri I Sing For You. I Sing For You. Yeah, I Sing For You. Oh, numwe mu baririmbyi basanzwe bakora gospel, style za gospel, indirimbo zo guhimbaza Imana. Frank, kubera iki uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana? Birakuryohera, bigushira muri spirit iye? Je ngunda style ya gospel kurimbira Imana kubera ni Imana ishoboye nka kwisi. Nabonye ko kubera kera naora mu bintu by'isi indirimbo, mugabo arigiye nabonye eske no wandanya kugushika, nikaona ilfo ni vizuri kumtumikia Mungu kwa sababu tunaishi ajili ya neema yake. Ametumba ajili tumsifu, tumtukuze. Et j'aime chanter gospel pour prêcher de bonnes nouvelles aux gens. Et kuvuga ubutumwa bwiza ku bantu. Ego. Merci beaucoup. Kuva utanguye umuziki umwaka watanguriyeho kugera ubu urabona ko hari changement apart yuko uvuye mu vyisi ukavuga ati reka ndirimbira Imana? Ego nabone changement nini cyane gose kubera muri profile ari ibintu byinshi naora nakora bitandukanye no muri gospel. Kubera ibintu vya gospel ni ibintu vy'Imana bisaba kumenya uwariwe urinde, sivyo? Kubera umuntu wese yakiriye Yesu Kristo ku buzima aba akire ikintu gishasha kandi gikome mu buzima bwiwe. Nico gituma je nabona ati negerezwa gutazira Imana yanje kubera niyo
c'est Dieu qui est mon créateur. Alors nikaona kama ni vizuri kama namtukuza na kuinua jina lake na kuprêcher des bonnes nouvelles aux gens pour faire l'évangélisation ku bantu. Yego. Merci beaucoup. Ku bantu basanzwe bari mu mudiho utari wa gospel. Gospel. Ni iye difference ubona hagati y'umuntu aririmbira Imana n'uririmba izisanzwe? Different irahari kabisa. Urabona mtu mwenye anaimba profane ni mtu mwenye iko na liberté ya kufanya vitu vyote venye anajisikia. Mugabo umuntu ari muri gospel haba atandukana n'umuntu wa profane kubera muri gospel donc tunatembea selon neno la Mungu na pako vitu venye unaweza fanya mu profane lakini mu gospel abistahili. Mu gospel inabidi kwanza kufanya ni kujua uko nani na kujua uko natumikia nani na inabidi kukua ndani ya neno na inabidi ni kitu kinaomba maombi donc la vie spirituelle bitu ya esprit. Donc nicho gituma profane na gospel biratandukanye kubera profane uba uri free ukora ivyo ushaka wenyene mugabo muri gospel c'est Dieu qui te conduit. Yego. Bo uragize guca haheze igihe kitari gito uvuye muri Rebel. Inyuma yuko wasohoye indirimbo uri muri Rebel, waje kuva muri Rebel uza uririmba indirimbo songa mbere. Indirimbo nibaza ko imaze 2 weeks ago uyiririmbye, ubona ari iyihe mpinduka kirasa mu gihe wari muri Rebel n'iki gihe uri kurakora ku ruhande rwawe? Icyo navuga kubera abantu benshi bamaze kumbaza icyo kibazo kubera iki navuye muri Rebel ubu ndi jenene kandi umuziki wanje ubu ugeze ibintu nk'ivyo. Urabona jewe ndashima Imana cyane, ndashima Imana yo mwijuru kubera urabona muri Rebel turakorana neza cyane kandi basigaye bamfasha mu bintu bike bimwe baramfasha kandi turi bon turavugana na bagenzi kandi turakundana. Gusa muri Rebel sinahora mfite channel yiwanje personnel. Ibintu byose nahora nkora byora bija muri Rebel mugabo nabonye ni byiza ko no bamfite channel yiwanje ngakora ivy'iwanje kandi ubu nabonye ko songa mbele yagete kure ibihugu bitandukanye vyo hanze vyo ngaha. Urabona abantu benshi bamaze kwimenya kandi amatemanyage yayo ni menshi. I think for you yarinje no muri top 10 iringia mu top 10 Burundi nikatoka nafasi ya 3 mu top 10 palikuwa nyimbo za mingi sana. Donc la gloire c'est à Dieu. Nicho gituma ubu ndashima Imana ko ndiko ndagenda kabisa biko biragenda c'est bon. Usanze ukorera ibikorwa by'Imana? Jewe ndi muri Eglise Christ Embassy Church iri muri Kigobe ngaha ku bashinwa. Yego niyo church yiwanje. Yego. Bo nkuwoza kaguhikira cha profane kugira ngo mufatanye muri profane wovyitoramo gute? Jewe sinobesha. Jewe ngize gospel sinokuja muri profane kubera wakati mimi najibaze nasema ni msifu Mungu na msifu na miguu yote mbili kwa sababu siwezi nikamsifu niko huku hapana. Kama nilingia mu gospel ni juu nilipenda nimwimbie Mungu wangu na ndio maana niko mu gospel na miguu yangu yote mbili naipatia Mungu ya ubuzima bwanje bwose nabwaye Yesu Kristo gusa. Yego. Kubaririmbye babasanze batarakira Yesu n'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, ikintu bababwira ni cyahe ndetse cy'akamaro gishobora kubarokora? Ikintu novuga ku bantu ni byiza ko wakira Yesu Kristo kubera uba wakiriye ubuzima bukomeye mu buzima bwawe, uba wakiriye ikintu gishasha ku mutima wawe kubera utamwakiriye donc ni kama vile unaishi lakini haiko ndani yako. Inabidi kie kumpokea kwa sababu kupokea Yesu Kristo na jewe narabigite n'abandi bagenzi banje tukorana benshi n'abantu benshi na wewe ni viza ko kwakira Yesu kubera wakire ubuzima bushasha kandi gukorera Imana ni ibintu byiza cyane kubera je kuva navuye muri profane ninje muri gospel narabone ibintu byiza byinshi cyane Imana yagiye inkorera nka kwisi. Yego kandi ni ibintu byiza cyane kwakira Yesu kandi no kwikorera c'est bon. Yego kabisa. Merci beaucoup. Imbere yuko inyuma yuko
songa mbere isohotse ubona ugwegizo gushikana ko ari uruhe paraporo yo hambere songa mbele ndashima Imana kubera yagete kure mu ma TV atandukanye kandi hari abantu benshi bonga hano hanze baragira ama challenge yayo abadanseri barayitamba mu ma eglise atandukanye bariko barayitamba ibintu nk'ivyo kandi mfite n'abantu benshi bamaze kumbwira ko bayikunze kandi ati akazi nkora ni bon mugabo si jewe gusa ni Imana yo mwijuru gusa ndashima Imana ko yageze kure abantu benshi bariko barayikunda kandi iri mu ma television ya ego. Merci. Dusivye yuko ukora gospel akandi kazi canke ukora umuriri ukora ibintu byo kuririmba uri umu artiste bisanzwe akandi kazi warusanze ukora naka jewe naora nigisha dance kubera nkiri muto nakuze ego ndi mudansere nilikuwa mu vitu ya dance ndo ilikuwa do yangu tangu ningali mdogo na kupenda kuimba muziki kufuatilia na nikaanza kuwa nafundisha dance wakati niliacha dance j'ai même les groupes mfise groupe ya dance ego kandi no kuririmba ndaririmba mugabo sindi umudansere ubu nsigaye ndi mu leader gusa ego no kuririmba. Uriga oya narejeje amashuri ego. Wamaze narejeje imanite narejeje ego imana. Urafise akazi nta kazi uri kurakora kariko kose gashobora kukwinjiza amafaranga apare yuko ukora umuziki? Umuziki urabona ubu nakazi ngo je mfite ndiko ndakora mugabo Imana irashoboye ya igihe gito ibintu bizoba bon ego. Dufata ko bakubwiye ati ndagomba kugira ngo ndakugire pasteur kuri wewe uvyifata mu gute? Yaje kila mtu iko na don yake. Mie do yangu ni kuimba, évangéliser les gens, kuvuga ubutumwa bwiza, kuririmbira Imana, kwigisha abandi batamenya ibintu nk'ibi ukuntu babimenye ya comme ça évangélisation aussi kuririmba ibintu nk'ibyo gusa ego. Numva icoza nk'ubu kikagukura mu gakiza urimo ubu wocakira gute? Jewe na kimwe noshobora kuvuga cange na byinshi novuga kuri ivyo gusa je Imana niyo ifite ubuzima bwanje bwose. Je ndasenga Imana mvyutse jewe nkunda gusenga Imana kandi j'aime la parole de Dieu. Alors ibintu vyose binshikira ndabishira ku Mana ego kubera ni Imana ifite ubuzima bwanje bwose ego. Ku bantu bakunda kuvuga iyo baravye umuntu akijije canke se umuntu yamaze kwakira Yesu hari ibintu bakunda kuba usanga biyamiriza nkuko wavuze ava tugitangura kuvugana hari ibintu bimwe na bimwe udakora bivanye nuko ukijije yego. Umuntu akijije biremewe ko ashira ko dread urabona ukuntu novuga jewe urabona jewe ari ibintu sinoshobora kugira mugabo mvuze ati kuna mtumikia Mungu. Eske Mungu iko play ya kututokea kweli na hivyo vitu vyote? Una kitu kinaza nikajibia hapo kupitia hiyo question juu hata na yeye aliz donc baliwahi kuniuliza tena hiyo question na ku Rema TV na ku BTV Burundi. Asa mini kase nani ebo bakaelewa directement juu nifika na bambia ya kwamba naona wakati mtu na juu bakanyuliza na kupitia hata nyimbo na kwa jua ni nyimbo zile stile hivi na hivi nikasema hivi wakati mtu tunafanya stile ze watu wanapendaka juu ya kugota ba jeune bengi bako ba jeune bengi banapenda hizi stile kama zetu naona mfano na kuingiza mnyimbo afunda kurudisha huko sasa vile unaingia mu muziki ya unaimba stile afrobeats unaimba hizi mastile za kisasa unatumikisha neno la Mungu na unatumikisha maandishi ya Mungu unatumikisha ile stile sio kwa juu wewe bakuona unatumikisha ile stile juu bale benye ule mwenye anapenda vile bimukogote ule mwenye ataona hivi anasema huyu mtu mbona naona
hizi stile zesie tunapendaka iko mimi naona kena Mungu bimo afana kuwa na ile besoin na ya kufanya nini ya kuingia Mungu. Ndio gisi unaenda unawakogota bale ba jene benye unakuta ke banapenda zile mastile banapenda vile vitu komsa, unafanya nini unakuwa unawakogota kupitia ile stile ndio banakuja. Me ukiingia kwa hizi stile za zingine zenye banazoea miaka yote unakuta binakuwa nguvu. Sasa unafikiri unafanya vile juu ya bale ba jene benye banaona vile nasema kweli hii look inafana kama hivi na hivi na hivi, lakini tunaona kama ni vitu vya Mungu kweli na stili inawezekana sisi tukaingia kumtumikia Mungu. Unakuta wajene wanakuwa vile. Kuna watu uoga wanapenda kusema kama ya kwamba mtu akiokoka kisha okoka deja kisha ingia mkanisa, kama ulikuwa stade make unaokoka ukishaingia mkanisa ba mingi wanapenda kuwaza kama unaenda kutafuta wanamuke. Unasema aje kwa hiyo? Hiyo sio kweli. Kawaida mtu kama anaenda kukanisa, ndio maana sio kila mtu anaingia kukanisa ndo anakuwa ndani. Watu banazidiana. Pako manaenda kukanisa juu bamuone, pako manaenda kukanisa ule anaenda omba Mungu, pako manaenda juu bamuone kisa alivala wala nini. Lakini kwenda kukanisa inakuwa ni kujua unaenda kufanya, unaenda kuomba Mungu. Unaenda kuomba Mungu na kusikia neno lake ambalo limeandaliwa hiyo siku litapata kufanya nini kukusaidia, lakini sio vingine hivi na hivi. Bila vingine inakuwa haiko bon. Me kuingia kukanisa ni kuya kwamba unaenda kuomba Mungu. Kufika saa hii unakumbuka nyimbo yako ya mara ya kwanza? Nyimbo yangu ya mara ya kwanza nilitumikaka, yes naikumbuka. Iko hata na video, iko na clip video. Inaitwa Christ is my life. Ayo, Christ is the life in me. Ayo, the spirits of God dress in me. Yani ilikuwa ni nyimbo ya Anglais imondani na Kirundi, nilimba na sister umoja jina yake Sister Gigi. Ilifika hata mbali na TV Burundi pote ndio nyimbo yangu ya kwanza. Sasa hii uko na nyimbo gani ngapi? Hivi niko na nyimbo naweza sema naingia mu 8, lakini wasema niko na zangu set vile. Na mafichiringi ziko lakini sadia zangu. Wakati ulikuwa uyaokoka, uliona kitu fulani, kitu gani ambacho ulionaka ukasema bana hiki kitu akinifurahishi, na wakati niko mwa hivi vitu difference ya kile kitu chenye ulionaka pale na giso kuna unaona uko mvitu vya Mungu? Unaweza ambia vile uko kufuata hai? Unaona utafauti wemie niliona ilikuwa ni nini? Wakati niko mu profile nilikuwa nafaa mimi peke najisikia. Naona juu wakati uko profile unafanya selon gisi wewe peke unaongozwa gisi unajisikia unaona ya vile. Lakini wakati niliingia mu gospel, juu mu gospel nakwambia wakati unapata barafiki bako mcha Mungu batakuongoza mcha Mungu, lakini wakati unakuwa na barafiki benye bako mcha dunia mapombe nini bya vile ambiance tout ça naona vitu ya profile bya vile utaingia mstile yabo. Ndio maana wakati ni faida kubwa ambayo mimi nimepata wakati natoka profile naingia mu gospel na nikapata baamiba ndani ya gospel benye bako muzile njia za Mungu, ikabiti benye bataniongoza mu vitu vya Mungu, na pale polepole nikaenda nafanya nini na changer ambiance nini nikaona kumbe vile vitu vilikuwa ni vitu benye havina maana. C'est comme si unatoka mu monde fulani unaingia mwingine monde. Make piko vitu viko mu profane benye sio abiko sawa. Abiko sawa. Me ukiingia mu gospel unakuwa unaingia mu njia ya Mungu, unakuwa unaingia mu vitu biko sawa na biko juste na benye bitakuconduire. Unaanza make unapata maisha mapya. Ndio pale kwenye mtu anayepokea Yesu anakuwa anapata uzima bushasha. Mtu akitaka kufuata bien unasema mwambia mtu kama mtu anataka kukufuata bien anaweza kutafutia wapi, anaweza kupata wapi, kama ni YouTube nchi fulani vitu sahihi? Mie kama vile umesikia amesema jina langu ni Frank Vido, ni jina kiwanje. Mgao idina kiwanje original c'est Frank.
dans mon channel YouTube ukiandika Frank Video wanditse gusa Frank Video ucubona indirimbo nzi wanje zose indirimbo ziri hajya mfise clip zitatu mugabo iziri kuri line c'est 2 clip ni indirimbo shasha nasohoye itwa Imani ni ushindi. Imani ni ushindi okwizera ni intsinzi, faith is victory, yeah, victory, yeah, la foi est la victoire. Imani ni ushindi okwizera ni intsinzi, oh, faith is victory, la foi est la victoire, la foi est la victoire. Imani ni ushindi okwizera ni intsinzi. Indirimbo yiwanje shasha iri kuri YouTube wojayo muri channel Frank Video ukazibona ziri hajya uka comment like subscribe ego. Yes. Murakoze cyane nibaze ko nikindi gihe umuntu azoba ashaka kugira ngo muyage yokoronka vyoroshe. Ego yondonga kabisa. Ya ego kabisa. Merci beaucoup. Tubibutsa ko twari kumwe na Frank Video ariko utibagira kuba woja kuri The Time 257 hariya munsi bagira subscribe canke s'abonner mese ushaka kwinywera block B ya Burundi Favorite urashobora kutwakura kuri 79 94 32 65 maze ukinyura block kuri 3500 mu gisagara ca Bujumbura. None tukwibutsa yuko ushaka kugira ngo wamamaze ibintu vyawe canke se ushaka kwinywera block canke kuzidandaza kurangura barashobora kuzikuzanira aho uherereye. Akora kuri iyo nimero maze bazigusanza aho uherereye ndetse bakuranguza ku giciro ciza. Je twari kumwe ni Bashili Yano Indundi uwo mwito musatirizi. Ciao ciao, twari kumwe na Frank Video. God bless you guys. Merci de beaucoup.